tubaramutse twongeye tubashimira bakunzi ba Ibyacu TV namwe mwese mudengeje kurikirana ibiganiro kuri TV yacu. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe kuvyerekeye umubumbe wacu isi. Ni umubumbe ugira gatatu uvuye ku zuba ku birometero miliyoni 150 uvuye ku zuba, akaba ari umubumbe uriko ibinyabuzima, abantu natwebwe turimo. Ni umubumbe ugira gatatu, aho umubumbe wegereye cyane izuba ari Mercure, ugira kabiri akaba ari Venus, naho ugira gatatu akaba ari uyu mubumbe wacu. Kwigenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa kane buri mwaka abatuye isi bahimbaza umunsi wahariwe uyu mubumbe. Nifuje rero ko tugaruka tukarabira hamwe ibintu 10 abantu benshi bakunze kwibaza kuyerekeye uyu mubumbe. Ikaze. Ikinyoma ca mbere gikunze kwibazwa ni ese isi yoba ari umuzingi? Ubushakashatsi bwerekanye yuko isi atari umuzingi namba nka kujya kwa baro nkuko benshi bakunze kuvyibaza, ahubwo itandukanyeho gato ikaba ari sous forme ellipsoidale. Hagati hasanzwe hafukuye, naho ku mpera canke ku masonga hakaba hasa n'ahagomba kwifumbata. Ibi bituma kuri equateur turonka diametre ingana na n'ibihumbi 12,756, mu gihe ku masonga ari kilometero 12,714. Gusa nubwo iri tandukaniro umenga ni ritoyi, ibirometero 42 n'ivy'178, gusa bivyerekana yuko isi namba atari umuzingi nkuko benshi bavyibaza, ahubwo itandukanyeho gato. Ubundi bushakashatsi bwerekana yuko isi umunsi ugize isi utera wiyongera uko imyaka itera igenda. Umunsi ugize isi utera wiyongera. Ubushakashatsi bwerekana ko ubwo isi yibumba haraheze imyaka ikaba miliyari 4.6, umunsi wamara amasaha 6 gusa. Ariko haraheze imyaka miliyoni 670, umunsi utanguye kumara imisi amasaha 21.9. Kuri ubu umunsi umara amasaha 28 gusa. Ubushakashatsi bwerekana ko buri kinyenjana hiyongera milisegonda 1.7. Ibi arivyo bituma mu myaka amagana igiye kuza umunsi ushobora gusumba amasaha 28 nkuko ubu tubizi. Ikibitera ngo nuko ukwezi kuriko kwegera kure cyane y'isi buke buke. Ibi bigatuma rero gravitation y'isi itera igabanuka, inguvu zo kwikwegera ko zitera zigabanuka, arivyo bituma umunsi utera uba munini. Ibindi abashakashatsi berekana nuko iyi migabane tubona ko ari 5 atariko yahoze. Abashakashatsi bemeza ko isi yahoze igizwe n'amazi ndetse n'ubutaka. Amazi yitwa ibiyaga hamwe n'inyanja bikaba byari bikwikuje ubu butaka turiko. Rero bivuze yuko les océans hamwe n'amarake, les océans byari bikikuje les continents. Haraciye rero imyaka ikaba imiliyoni 500, ubutaka bugize iyi migabane bwari hamwe mu ciswe panje. Mu myaka hafi miliyoni 250, ivyitwa plaque tectonique nka tapi zihora zigendagenda imigabane yacu iteretse ko zatanguye kugenda zimanyagura, bituma habanza kuba imigabane ibiri. Umugabane wari mu majepfo witwa Gondwana, n'umugabane wari mu majaruguru witwa Lohazi. Uku kugenda kwizi plaque tectonique vyakweze kubaho imigabane ishika 5 nkuko bamwe bakunze kuvyiga, aho tuzi ko hari imigabane ya Afrika, umugabane wa Oceania, umugabane wa Amerika n'umugabane wa Asia hamwe n'Uburaya. Kwisi hari ibice bikonje cyane, hakaba n'ibice byumye ku rugero rudasanzwe, aho usanga hari temperature canke se ubushuhe budasanzwe. Ubushakashatsi bwerekana yuko ubugaragwa bwa Atacama
buri mu buraruko bwa Shiri na gace vyakekwa ko kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri atamvuye yari bwagwe hari yaciye imyaka amajana ane imbere yuko uyu mwaka rero uba igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri aho hatanguye kugwa imvura kagace na gace atakintu na kimwe kiharangwa yewe yaba n'inzoka zo mu bugaragwa ntazishobora kuhasanga nubwo biruko iki gice kirangwa n'ubukonje budasanzwe biturutse ko kiri hafi y'amazi agendera mu kuzimu yitwa Kula do Himborditsi agace naho gashuha cyane mu bugaragwa buri ku isi na gace ka Rift Valley muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kw'indwi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi na gatatu ubushuhe bwigeze kugera kuri dogere 56 n'ibice indwi mu gihe agace gakanya cyane ku isi kari ku mugabane wa Antarctica kitwa ahitwa muri Vostok. Station ya Vostok rero ku wa 31 z'ukwezi kw'indwi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatatu bigaze gupima ubushuhe basanga buri kuri dogere 89 n'ibice bibiri munsi ya zero. Izuba dufise rituboneshereza ntirizohoraho namba nk'izindi nyenyeri zose ziravuka zigakura nyuma zigapfa n'izuba kubaho kwaryo tubikesha atome za hydrogene risanzwe rifise izi atome zirihinguranya zigakora helium gusa nuko biruko miliyari kuva kuri miliyari zitanu gushika ku miliyari 10 zigiye kuza hydrogene yo kuzuba zizotangura guhera bikazotuma izuba litakaza ubushobozi bwo kwaka aho bizoca rivyimba kugeza aha hafi yacu yo kwisi. Ibi rero bizotuma imibumbe ya Mercury na Venus itongera kugaragara mu nyuma isi nayo ishikigwe aho bizotuma ubushuhe bwiyongera cyane kuri rino kuri inosi bitigeze buba. Ibi ngo bizotuma abantu bazoba batuye inosi bazoba barahunga bakagenda ku yindi migabane kubera ubushuhe budasanzwe buzoba bubarizwa kuri inosi. Ibice 71% vy'isi bigizwe n'amazi aho dusanga amazi ari ubwoko butatu. Hari ubwoko busa na gaz, hari ubwoko buseseka buri liquide canke hari n'ubwoko bwifumbase bw'amazi yifumbase beshi bita glace canke se urubura. Muri aya mazi yose rero nubwo ari menshi cyane ibice 71% ariko ibice 97% vy'amazi ntanyobwa namba kuko agizwe n'umunyu mwinshi cyane aho tuyasanga mu nyanja zitandukanye. Isi iza ubugira gatanu mu mibumbe izunguruka izuba nini cyane. Isi ifise umurambararo wa diametre 12,415 ikaba igizwe n'ibice bitatu. Hariho croûte terrestre canke croûte continentale akaba ari gice kigizwe n'ubutare bw'ivyuma bwa silicium na aluminium hakiyongera manto igizwe na silicium na magnesium hamwe na noyo canke se intimatima y'isi igizwe n'ubutare bwa nickel hamwe na fer. Ibi vyerekana rero yuko isi igizwe n'ivyuma ku bice 85% naho ibice 10% bikaba ari ubutare bwa nickel. Isi niyo mubumbe wonyene ubuzima bushoboka. Aho isi ihagaze bituma hadakonja cyane canke ngo hashuhe birenze, bituma isi icumbikira ibinyabuzima. Ubushakashatsi umaze gukogwa bwerekana yuko atawundi mubumbe mu izunguruka izuba atahantu ushobora kuronka ikinyabuzima ku yindi mibumbe itandukanye uko ari 8. Iyi sire turiko ubushakashatsi buriko burakogwa kandi bwamaze gukogwa bwerekana yuko ariho hari ubunyabuzima bishoboka yuko umuntu yashobora kuhaba cyangwa ikindi kinyabuzima, ariko abashakashatsi bariko baragerageza nimba bashobora kubona ubuzima yuko bushoboka ku mubumbe wa Mars.
ibice byose bigize isi burya ntibironka izuba kumwe, kubera ko isi ifise umurambararo ndetse isa n'iyihengamize kuri dogere 23 ufatiye kuri axe. Ibi bituma umunsi utangana buri gihe ndetse no muri buri bihugu biri ku ikoma y'isi, ni ukuvuga kuri equateur, bironka umuce w'izuba amasaha 12 kuri 12 buri munsi. Ariko siko bimeze ku bindi bice, na cyane cyane ibice biri maja ruguru canke maja epfo, aho bino bice bironka amazuba kabiri gusa ku mwaka mu gihe bitwa equinox. Mu bindi bice usanga hamwe baronka izuba ryaka umwanya munini canke bakaronka umwanya mutoyi izuba. Ibi rero akaba ari byo bikunze kwitwa solstice. Reka tubashimire ko mwabanye natwe, mugira subscribe kuri channel YouTube yacu, share, like na comment. Mwubahwe.